inkino zishika kuri 9 kuvuga ngo witwa Flick ivyo karakora mu mupira w'amaguru canke muri FC Barcelona nabwo turabona Barcelona yaratwaye ibikombe bitandukanye mu mwaka uheze no mu mwaka witwa Flick uko ravuga ngo nimba yakoze inkwindwa ku munsi w'ejo harimo inkomezi novuga ngo zikomakomeye niko reko ndavuga Houston yuko witwa Flick nimba ko turabona hashaka kuzimpinduka akazana Frank de Jong akamuzana novuga ngo umunota 46 akasura Marcus Santos kadeko yarica ibintu niwa meze vuga ko karakora ibintu novuga ngo bidasanzwe muri equipe yitwa FC Barcelona. Muri rusange niba FC Barcelona dushobora kubona ko umugwe mwiza no munsi uhagaze neza nyuma y'ibihe birebire uvenyezwe n'abantu bamenyeza ndavuga bazavi nubwo hari ivyo bakoze bitabaye bibi nubwo hari ibindi bibi byatumwe ndetse kanatsinda bafatirwa ingingo go shobora kwirukanwa muri umugwe wa FC Barcelona haraciye nabandi bamenyeza nka ba Ronald Koeman nka ba Kickset novuga ati muri iyo myaka yose novuga ati ubu kuri Hansi Flick niho tuko turabona FC Barcelona ise nk'iyagarukanye ishusho yayo niyo twari dusanzwe tuzi FC Barcelona ya 2014 2015 kuduga ndetse no novuga 2013 gusubira inyuma novuga ati no munsi kuri Hansi Flick niho tuko turabona FC Barcelona ise nk'iyagarukanye ya shusho twayiziga ko kera ise nk'iyagarukanye FC Barcelona twigize kubona ifise ba Samuel Eto'o ifise ba Ronaldinho ifise bano bakiyi ba Pedro ifise bano bakiyi ba Lionel Messi ba Luis Suarez ba Neymar Junior novuga ati muri rusangi ino Barcelona ya Hansi Flick isa nk'iyo two turabona ikega kona gashusho nkako twabonye muri ivyo bihe ariko kandi nkongera nkizera ko canke bikangira bikagaragara yuko FC Barcelona iri kiba nziza cyane harimo uruhara rwa Hansi Flick Hansi Flick afise uruhara runini cyane kugira ngo bano ba Pedri babe beza abo tuko turabona no munsi afise uruhara runini kugira ngo tubone bano ba Frankie de Jong baza bakaba bakinyi beza cyane tutigize tubona kuri bazavi afise uruhara runini gwatumye tubona yuko bano barafinya ndetse n'abandi bariko baraba beza bariko baraduza urugero gusoma nitwasigwe ko bari babi ariko ubwiza bwabo bufise ukuntu bwiyongereye ko cyane inyuma yiza rya Hansi Flick novuga ati muri rusangi nanke ka Hansi Flick tutomwita nk'umumenyeza mwiza yagize ico yafashije muri no mu FC Barcelona akanagarukana FC Barcelona ku rugero rwayo twari twinyotewe ko kuyibona ko kandi kanatsinda nankeka kutokumva ko Hansi Flick amwe mu mateka yashobora kubaka muri FC Barcelona mbese ubwa mbere yubatse amateka kuko yanubatse amateka kuba nk'umumenyereza wa mbere amenyereje FC Barcelona mu mwaka wa mbere agashobora gutahukana ibikombe bigira kuri 3 novuga ati Hansi Flick nimba twumva FC Barcelona nziza byinshi bikorwa byinshi turabikeza uno mumenyereza Hansi Flick Hansi Flick ugerageje kuraba numwe mu bagabo navuga ngo bamaze igihe bafasha equipe ya FC Barcelona bikomeye cyane gose muri jezi we zigiye zitandukanye kandi kanatsinda ugenda no kuraba n'inkino burya yatsinzwe gusanga n'inkino rimwe na rimwe zi explicable cyangwa se ushobora gusobanurira umuntu ugasanga ni ibintu byumvikana bimwe mu bagabo rimwe na rimwe bagiye baravugwa ko muri Barcelona ko batsindwa inkino kubera ko bavyiteye rimwe na rimwe ariko kandi yabaye wa mugabo novuga ngo yisanze muri club ya FC Barcelona gifise abakinyi bakiri bato babana novuga ngo kigira kabiri akuza gura n'imvune zigiye zitandukanye par exemple ubwo ntanga karorero match ya mbere batsinzwe ku muzo wa Afrika ni match bakinyi na equipe ya AC Monaco batsinzwe ibisiro biri kuri kimwe iyi match twibukanye neza ngo ni match Barcelona bisanze bakinye hafi match yose badakwiye inyuma y'ikarati tukura yari yahawe umugabo yitwa Eric Garcia ku munota wa 10 gusa w'urukino iyi match kandi nibaza ko benshi bavyibuka ko ari umwe mu nkino zari zigoye Barcelona batari bafise Ronaldo Araujo Christensen Gavi de Jong Fati Olmo Lopez Bernard gusa n'abakinyi bari mu mvune kiye kuraba ku match igira kabiri bakinye na Osasuna batsindwa 4-2 ayo ni match novuga ngo nayo nyene batsinzwe kubera impamvu zitandukanye ni match nayo batsinzwe kubera ko umugabo Hansi Flick rimwe na rimwe akunze guhindagura cyangwa se yari yahindaguye azana abakinyi novuga ngo batari kubakabaye kuza mu kibuga ariko kandi akaba ari wa mugabo novuga ngo yahuye no kubura abakinyi bamwe mu batandukanye par exemple nk'abakinyi yari yatanguje mu kibuga nko muri defense yazanye agasuri kitwa Dominguez yazanye Pau ku Barcelona umugabo witwa Gerard Martin Alejandro Badesio yarari Gihe kundi ntiyari bwabe wa mukinyi mwiza Pablo Torre yari mu kibuga rero ubwo byaza gutuma equipe ya FC Barcelona yitwara novuga ngo kuntu gutandukanye n'izindi nkino zigiye zitandukanye par exemple ugiye kuraba kisuzuma match za Real Sociedad ni za match Real zianza mukinyi yitwa Lamine Yamal Frankie de Jong bose yateretse bafaye ku Frankie de Jong we yabari mu kibuga mugabo ugasanga Lamine Yamal si hari n'ibindi bitandukanye vyagiye birakuru no mugabo witwa Hansi Flick mugabo muri rusange urabona ko no mu batekinisi bariko barafasha cyane equipe yitwa FC Barcelona kuba equipe nziza rero akuzuza inkino zingana kuno
mu nkino vuga zigera kuri 67 nuvuga ko ni Barcelona bongeye kubona stabilité y'umumenyereza mwiza inyuma ya Luis Enrique kubera ko Luis Enrique we yararenze cyane nubwo benshi bagiye baramusuzugura basuzugura ko atabaha Champions League cyangwa se aguma atsindirwa muri zino nkino n'amaremontada komakomeye ariko kandi yari umwe mu bamenyereza bakora neza muri Barcelona kubera ko ibikombe vya La Liga Real Madrid baratswe no kuvyibagira kubera Luis Enrique bayi wa mugabo domina football muri Spain nubwo muri Europe yaca yibura ubwo rero gusa yarafashije kubaha Champions League ya 2015 ari nayo baheruka kugeza muri kano kanya nayo baheruka uretse mu kintu nyamukuru bamuhuye no mumenyereza Luis Enrique ni remontada agira kuregwa kandi nyuma yaho gutwara novuga Champions League ya 2015 imyaka yose agira kurikirwa yagira garagara KFC Barcelona agira kuregwa remontada mu demi final mu makabdo final umugabo witwa Luis Enrique uno mumenyereza wa kera wa FC Barcelona karo kanyamereza equipe ya Paris Saint-Germain yabaye wa mugabo atanga byinshi muri Barcelona mugabo batabyishimira kubera ko yabaye wa mugabo azi neza ngo jewe muri Barcelona ndaza kubaha ibitsinda ndaza kubaha ibi n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo ugaca usanga bobo hari kindi bashaka kugera ko ibyo bafise basa nababihatse kubera ko rarika je yaraziba mugabo Champions League ukabona ko uyu mugabo Luis Enrique biriko biramugora ko ashobora kugira gute kuzitanga bakamugwitizura mu ntata nkuko Yusune kara yivuga hariya cyane byaca bituma muri Barcelona babifata nk'ubusa bakabifata nkaho umenga ibintu bitagira akamaro par exemple nivyo ari yabaye Champions League ya 2015 ariko ugiye kuraba muri Barcelona nibo bari batwaye anavuga ngo La Liga ya 2014 abahara Liga 2015 abahara Liga 2017 bafise attaque ya Lionel Messi Neymar Junior gushija ko witwa Luis Suarez cyane izi La Liga zose rero iyo baba bazifise navuga ngo muri Barcelona umugabo witwa Luis Enrique nibigeze bamushimira kubera ko baherukaga Champions League muri saison 2014-2015 Lionel Messi geze kuvuga aravuga mbere yo gukina match yari ya Bayern Munchen bari kumwe nuno mumenyereza Luis Enrique nyine yari Luis Enrique canke yari 2015 gwarukino batsinzwe na Bayern bakinyi bagasingwa na Bayern 8 abari kumwe na kickset niwe Luis Enrique yamaze kugenda yari yamaze kugira bamwirukanye yari kickset Luis Enrique yari yamaze bari bamaze kumwirukana umugabo yitwa Lionel Messi arafata ijambo kuri cup muri micro aravuga ijambo rikomeye aravuga ngo bakozi ba FC Barcelona turiko turanka kwishimira ibikombe vya La Liga turiko turatahukana kubera ko dufise inyota yo kubona igikombe cyitwa Champions League ariko hari gihe kizogera iki gikombe cya La Liga ugasanga igikombe twese twivuza gutwara kubera ko twakibuze ubwo rero ko asa n'uwigisha abakuzi ba Barcelona kwa Prisia canke kwishimira ivyo bafise Luis Enrique yazize kuba datanga Champions League ariko kandi yabaye wa mugabo novuga ngo yabafasha byinshi bitandukanye muri La Liga ndetse yanifatiye bikomere ya Madrid yari ifite abamenyereza bakomakomeye nka Zinedine Zidane ba Carlo Ancelotti bituma muri Barcelona ibikombe vya Liga bavyegeranya mugabo ukabona ngo Champions League biko biranka ko bashobora kugira gute kwitahuka gutuma Luis Enrique yirukana cero no mugabo bitwa Hansi ndamubona mu ishusho ya Luis Enrique nubwo wewe mbona nkaho umenga afise kipe canke se yamaze gutegura abana kandi afise na tactique zo gukinisha ubona ko zigomba kumera nk'izitandukanye akunze gukorwa ko naka kantu kamwe kitwa experience y'abakinya afise ndetse n'ubwishi bw'abakinya afise par exemple match yejo eske ikimenyetso kigaragara ukuyemwo Pedri Gonzalez uzanye umukinyi wito wa kabiri mu byo gukina yitwa Marc Bernard apana Pedri Marc Casado de Jong ukuyemo Frankie de Jong uzanye Marc Casado nk'umukinyi mwiza umugabo Viblas iratakaye mu kibuga match zibiri turabibonye ko bigaragaye uwo mwanya nitwo sinoza kukwemera ijana kujana ngo Marc Bernard ngo araze ngo ampinga ibintu bidasanzwe biragoye kanatsinda yarano muvune hariya biragoye kanatsinda kumara umwaka wose uri hanze y'ikibuga utariko bakina biragoye ko ushobora kuza mu nkino zibica nk'izitatu ngo utange vyiza cyane rero je ko bwanje mabona umenga haracyari utuntu twinshi two kwiga muri Barcelona mugabo bafise umumenyereza w'umutekinisiye akomeye cyane gose yitwa Hansi Flick nuko novuga ngo bimeze kwitwa Hansi Flick novuga karagerageza kuba yigenza neza cyane kugeza muri kano kanya ariko imbere ko tuva kwa Barcelona nyene abantu teko yumvira bavuga bati ese kuno munsi ko uwitwa novuga ngo Robert Lewandowski nawe wa mukino novuga ngo musubirize kuno munsi mu nkino kuri 6 amaze gutsinda ibisindo bishiri kuri 3 abantu teko bari ko bariyumvira bavuga ati mbega gute uno musaza novuga witwa Robert Lewandowski nawe
atariko yaronka nuvuga ngo ikibanza cyo gikwiriye uko uravye statistique afise ukaraba mu nkino kuri 6 ufise mu itsinda kuri 3 wa mwanya nuvuga ngo witwa Robert Lewandowski ashoboye ko karinjira mu kibuga aje avyigendamo neza binagaragara ko wanashaka witwa Robert Lewandowski ku munsi wejo yatsinda igitsindo ku ipasi witwa Frank de Jong cyo ku mutwe kandi igitsindo cizo nuvuga ngo uno munyeguri nuvuga ngo wino equipe yitwa Real Oviedo atashoboye kuba abona nyine vyanagenze abantu ko bariyumvira ati eske kuri munsi Robert Lewandowski niho bari haragira ko ashaka kusura kuba afata ikibanza cy'ubutitirere ko naho ari umusaza mugabo ari wa mu nimero 9 novuga ngo yageze impande y'igori ufise abakintu uvuga ngo nka Lamine Yamal aba bitwa Rashford n'abandi batandukanye bashaka kubigenza neza eske namwe kuno munsi Houston uravye muri no kipe yitwa FC Barcelona Robert Lewandowski uravye ivye karigenda neza ko ineka rakina ku rukino rwo ku munsi wejo ukaraba imikinire yiwe ubwo Robert Lewandowski yora amaze gutakaza ikibanza cyo kuba umutitere muri equipe yitwa FC Barcelona canke nawe uravuga ngo Robert Lewandowski umwanya n'umwanya harageze ko yushobora kuba karonka ikibanza uko asiri ko yagitakaza cyane amaze gufata bitwa Ferran Torres Robert Lewandowski match ku munsi wejo nizi statistique ziko ziramuvugira avuga ngo inkino 6 ibitsindo shaka kuri 3 yora amaze gutakaza ikibanza nyene canke witwa Robert Lewandowski karakirondera ahubwo agomba kuba yongeye gusubira gufata ikibanza cyo butitire muri equipe yitwa FC Barcelona. Robert Lewandowski biragoye kumva yuko ushobora gutakaza ikibanza ciwe c'ubutitirere burundu kubera yuko nivyo ni wamutama amaze kuba nikurira hariya kandi kanasinda amaze kuba hari bimwe bimaze kuba binagaragara mu bushobozi bwiwe yuko nk'inguvu zamaze kuba zinagabanuka nk'akavuduko kamaze kuba kanagabanuka mu byo gutsinda ibitsindo kandi no mu by'imikinire yiwe muri rusange bisa nkaho byagabanije akariro ariko nizera yuko Robert Lewandowski umwanya munini yakinye mu mwaka uheze biragoye cyane kuzomuna ko ashobora gukina umwanya munini nk'uwo yakinye mu mwaka uheze nivyo Robert Lewandowski numwe amaze kugaragaza yuko muri rusange nk'umuvuduko byo gutsinda bisa nkaho byagabanutse bivanye nuko benshi tuko twamutora ikibazo cy'ubusaza hari yamaze kuberekana nakora hari bigoye cyane ko mubona agifise za nguvu twamubonyemo mu myaka 2 iheze ariko kandi hari inkino zimwe FC Barcelona izo zirakina uzosanga bisabwa yuko baronka umukinyi nka Robert Lewandowski kuko Robert Lewandowski ubwa mbere na mbere afise izina uko yabangana kose uko bamaze gukura kose mu gose babagiye guhura babategeza kwibaza ati turafise umugabo nka twaza guhura n'umukinyi nka Robert Lewandowski tuzi ko umwanya n'umwanya ashobora kudutsinda rero muri ico gihe Robert Lewandowski aza gutera uruhagarara muri equipe adverse biza gutuma abandi bakinyi bagenziwe baronka inzira nziza yo kugira baze kuza gutsinda no museme FC Barcelona Rafinha ashobora kuza akagutsinda mu gihe hari umwanya mwiza wabonetse kubera yuko abakinyi baba diverse batewe pressure n'umugabo Robert Lewandowski bako bamuraba cyane bibaza ngo Rafinha nimba karaduga tuzi neza ko pass ashaka ko ya Robert Lewandowski ugasanga kumbe na Rafinha nawe nyene muri we afite ubwo bushobozi bwo kuza gatsinda Lamine Yamal n'umukinyi mwiza ashaka kudugara umupira bakaza ati numupasere mwiza tuzi rero birasaba ko tuguma kuri Robert Lewandowski kugira ngo ataza kumuha ipasi koko tuzi no musaza umwanya n'umwanya ashobora kudutsinda bikaza gutuma cyangwa ukaza gusanga iba inzira nziza kugira Lamine Yamal aronka hamenera kugira ngo ashobora kuza gutsinda ivyo ni muri bimwe numva yuko umukinyi nka Robert Lewandowski ashobora kuza gufasha mu kibuga kandi kanatsinda no ku rukino rwejo twarabonye yuko vyanse mu buryo bwo gutsinda bateye biranka vyananiranye biza gusaba yuko baza kurondeza ibitsindo mu mpande zose zishoboka haba mu maguru haba no mu mitwe rero muri ico kibanza c'imitwe twibuka yuko dufite umusaza nka Robert Lewandowski afite ubwo buhinga buharitse cyane bwo gushobora gutsindisha umutwe biza gutuma baza kumwinziza kugira ngo bize gukunda n'ivya nka mu maguru no mu mitwe bize gushoboka kandi vyagiye no kunaboneka ibitsindo bibiri byose vyagiye kuboneka vyagiye guca mu ku ruhande rwo gutsindisha imitwe kubera ko mu maguru byari byanse ino Real Oviedo yari yazibiye ino FC Barcelona jenizera ko rero Robert Lewandowski bigoye kumva yuko agiye kubura umwanya ahubwo umwanya wizogabanuka bivanye n'uwo yarasinzwe karakina kubera ko na Ferran Torres no munsi amaze gutweka ko bamukinya afite inyota y'ibitsindo no munyamigisha ibereye hajya ashaka kuza mu rukina akagutsinda ibitsindo bibiri kandi ukabona ko bamukinya kina yitanga afite inyota yo kurondera ico gitsindo novuga ati rero Robert Lewandowski je ko bwaje kuno ndamubona sico gihe cyo kumva yuko agiye kubura umwanya we burundu ahubwo je ndamubona nka wa mukinyi agiye kugabanurirwa umwanya kuzoba ariko aragaragara mu kibuga gusumba uko twadusanzwe tubimenyereye Robert Lewandowski ni umukinyi adasanzwe kabisa je kuvuga ngo Lewandowski ni umukinyi adasanzwe kabisa ni umukinyi ugerageje kuraba muri kariyeri yiwe waramaze gutsinda ibitsindo bishika haya ntibishika 533 gutyo na 533 mu match amajana 60 na 78 muri ayo match yose yatangujwe ama match agira ku 503 abo muri plus 148
yinjira asubiriye mu nkino zigera ku 57. Umugabo witwa Robert Lewandowski muri kariyere yiwe amaze gutsinda igitsindo no kuguru kw'ibubafu ibitsindo bigera kuri 78 kuguru kw'ibubafu, amaze gutsindisha ukuguru kw'iburyo ibitsindo 299, amaze gutsinda ari inyuma ya surface de nako muri surface de parasindana ibitsindo bigera ku 429, amaze gutsindisha umutwe ibitsindo 78, amaze gutsinda ari inyuma ya surface ibitsindo 27, amaze gutsinda kuri penalty ibitsindo bigera kuri 72 kufura zigera kuri 4. Ngomba gusigura iki kintu kibe kivuga ngo muri Barcelona bafise umusatirizi umwe gusa rukumbi yitwa Robert Lewandowski ashobora gutsinda ibitsindo mu buryo bwishi bushoboka. Lewandowski ni wa mugabo badakangwa novuga ngo n'uburyo umupira ujemwo canke se n'ukurukirino ruri kuragenda kubera ko afise uburyo hinga bwishi bwo gutsinda ibitsindo. Ni wa mugabo arondera solution muri surface de réparation bitaza kumusaba ngo kuja inyuma kuja kurondera gufashanya na bagenzi we ngo gukina. Mugabo wa mugabo azi neza aho guhagarara n'igihe cyo kuhagarara n'ukuntu ashobora gukoresha uburyo aza kuronka mu gihe aza kubahagaze muri ico kibanza ca surface de réparation. Niyo mpamvu kenshi iyo Rwandowski amaze kuja inyuma surface de réparation nta bintu binini akora. Abakinyi benshi bakunze kugirira ubwo bari Lewandowski kubera ko yamaze kwinjira mu kibuga baba bizi neza ngo ikintu cyonyine dushobora gukora kugira ngo tumubuze kwinjiza nuko tumubuza kwinjira muri surface de réparation. Ahandi ho kukugurana gutsinda kumutwara gutsinda ngira n'amaboko akako yakoresha kugira ngo gutsinde hamwe atemewe. Rero nemeza ngo Robert Lewandowski ni wa mugabo afise byose Barcelona bakenera kuza baratunga mu gihe cyose baba bakeneye kudebloka ama situation bananiranye kuba debloke. Burya nagenda naraba n'ibitsindo yagira atsinda ari muri Bayern hari n'igitsindo wabona ariko umwe iki gitsindo nico gutsindisha umutwe ariko ukabona ukabura uburyo yaduzemo hejuru agateza umupira ukuguru wari ukwiye gutegwa n'umutwe ukabona ko ni wa mu numero 9 yuzuye full strike nyene ibintu byo gutsinda umupira ukoza kose uko yo kwigonda kose we agerageza uburyo bwose kugira ngo bikunda gutsinde nubwo byo musaba kwihindukiza inshuro zitanu arihindukiza mu mwanya muto kabona aragutsinze. Ibi ndiko ndabibona no mugabo yitwa Ferran Torres abigarukamwo canke satera amera nkaho menga novuga ngo ariko aravyiga nubwo novuga ko ari mwe mu bagabo bataratsinda ibitsindo byinshi muri kariyere yabo kubera ko gerageje kuraba burya kariyere ya Ferran Torres ni ntonya maze gutsinda bitsindo hajya bishika ku 109. Oya ni ntoyo no muri equipe yitwa Man City si wa mukino uvuga ngo yanoronkwa n'umwanya ukwiriye benshi nta no kuba banamuzi witwa ndavuga ngo Ferran Torres kinishwa kuri nimero 7 ubundi yaragiye yavuye kwa muri equipe yitwa Man City muri Barcelona avuga ati mpiga uno mukinyi avuye kwa Pep Guardiola umenga aranahevye amutwaye kwa Barcelona gukora ikimwe uko yagira uko yatera kura ameze neza yarakunzwe ko nyema Espanyol areye. Ferran Torres cyamufashije ni gikundiro yarafise kubamenyereza basi Ferran Torres ni gikundo bujya akora cyane gose arakora kugira umumenyereza wese utegerezwa kumura Ferran Torres kuno ariko arakuruka avuga ngo uwo mukinyi vraiment nubwo vyogenda gute ntigizwa kumugerageza kubera ko ariko arabikorera arakora iwe warakora nyene ararenza ko basagashiyamwe n'inguvu tuvuga ngo ndifuza kurondera igiko ndifuza kuja mu kibuga nka kintu rero ugakuraho umunebwe. Rero Robert Lewandowski afize byose Barcelona bifuza gutunga ni wa mugabo azi kubloka ama situation ananiranye kubera ko par exemple nko ku munsi w'ejo mwabibonye yinjiye mu kibuga nibwo Barcelona batanguye no vuga ngo kuvibra mu busatirizi nubwo bari kuronka imipira ingana gute byari bigoye ko bashobora kubomora defense ya Real Oviedo kubera ko Real Oviedo yari ifise umudefenseur mwiza yitwa Eric Bailly umunya Cote d'Ivoire yari yabamvere muri defense umupira wose winjiye muri defense uwo mugabo yategerezwa kuba hari kugira ngo awukumire awukure imbere y'izamu giwe. Rero bategerezwa kurondera bamusatiriza shobora kudebloka situation umugabo yitwa Robert Lewandowski aje kubikora biza kurangira atsinze igisindo ca mbere ku mutwe novuga ko Lewandowski arahari muri Barcelona ashobora kwicara ashaka gutangura mu kibuga ariko Asifrika aramuzi neza ngo uwo mutama numukinyi mwiza mugabo ariko aragenda ariko arasa numva ko so mukinyi no kwishingikiriza fiso ni ishingikiriza yitwa Ferran Torres ngene kuzogumana imyaka 3 iri imbere ariko nkeneye kumutegura kugira ngo Robert Lewandowski nanahava kizuze tubone ikinogo gikomeye cyane. Niyo mpamvu Asifrika agerageza gukinisha umugabo yitwa Ferran Torres imbere ya Lewandowski kubera ko azi neza ngo nagiye kirekira mufise nagiye kinini nakore Lewandowski nagiye kinini ndamufise muga Ferran Torres ndagifise. Niyo mpamvu ubona ko navuga ngo nko mu nkino zikomakomeye dushobora par exemple nka match ya Paris Saint-Germain dushobora kubona Robert Lewandowski agaruka mu kibuga Ferran Torres akicara mugabo
Afrika arabizi neza ngo ndiko ntegura mu bitwa Ferran Torres kugira ngo azimbere umukinyi mwiza mu myaka iri imbere Lewandowski kwera ko ndiko namubura nuko novuga ngo kuwitwa Robert Lewandowski novuga ngo umukino uvuga ngo yari yatsinze igitsindo novuga ngo cyo ku munsi w'ejo harimo batsindana no kipe itwa Real Oviedo byanatumye banashaka ashobora kuba bavuga bati mbega no munsi witwa Robert Lewandowski hobaka arashobora kuba yoshaka kusa kuba afata ikibanza novuga ngo cyo kuba yaronka umwanya cyo tuvuga tuteka turindire mugabo ni waza ko witwa ndovuga ngo Hansi uriko mwamaze kuvuga vyumva ko ari umeza ariko ategura witwa Ferratos avuga ati no munsi Ferratos niwe mukino uvuga ngo uwo muri kazoza mu gitwa Robert Lewandowski nawe ari uwo gushobora kuba dukinisha novuga ngo mu misi ya hafi mu gihe tuzakuba turamukenera nivyo novuga binameze uko byo muri equipe itwa FC Barcelona dusimbira muri La Liga nyene twa muri La Liga ariko tugende turabwe n'inkino uvuga ngo zitekajwe muri weekend naho novuga ngo haza kuba habana zovuga ngo n'izindi nkino zitekajwe muri rukino uvuga ngo ruye guhuza equipe itwa Atletico Madrid na equipe itwa Real Madrid muri rusange inkino zitekanijwe imbere ko twinjira urukino ku rukino nuko equipe ya Girona izakina no munsi na equipe ya Barcelona zakwaje cyane uvuga ngo zitatu mu equipe ya Getafe neza ko kizokina ku munsi w'ejo na equipe ya Levante saa 8 mu equipe ya Atletico do Madrid izoshikira na equipe yitwa Real do Madrid saa 10:15 mu equipe ya Real Mallorca nayo izokina equipe ya Deportivo Alavés gice saa 12:30 Villarreal na equipe ya Atletico Club azogice saa 3 ni ku munsi w'ejo nyene mu equipe ya Real Vallecano izoshikina na equipe ya Sevilla gice saa 8 azore ku munsi wa mbere na ku munsi wa w'Imana mu equipe ya Real izokina equipe ya Celta Vigo yozoba igice saa 10:15 mu equipe ya Barcelona nayo izokina nino equipe ya Real Sociedad igice saa 12:30 mu equipe ya Real Betis izokina equipe ya Osasuna Pamplona igice saa 3 mu gihe rukino ruzona rangiza ku munsi wa mbere ni equipe ya Valencia izokina na equipe ya Real Oviedo igice saa novuga 3 z'ijoro ariko tuje ku rukino duhere ku rukino kuvuga ruzohuza equipe yitwa Atletico do Madrid nino equipe yitwa Real do Madrid rukino vuga ruzonabera wanashaka ari ku kibuga ca novuga cha equipe ya Atletico do Madrid ku kibuga citwa Riyad Metropolitano urukino vuga ruzoba rubaira ku kibuga rukino ruzovuga wanashaka abantu benshi bavuga ati urukino ruza kuba tunarindiriye rudasanzwe ruzoba muri no weekend n'urukino ruvuga rwe guhuza ama equipe ko arabiri yaba equipe ya Atletico Madrid nino equipe yitwa Real do Madrid ugiye kuraba wanashaka no mu nkino zabo ziheruka ko zibahuza nuko ino equipe yitwa Atletico Madrid maze gutsinda inkino 33 mbanganya 33 hama equipe yitwa Real do Madrid ikaba nayo imaze gutsinda inkino 118 n'urukino vuga rugiye ko ruhuza ama equipe nuvuga ngo kumakomeye akunda kora karirana agati witwa ndavuga Diego Simeone n'uwitwa Xabi Alonso bavuga ati no mutoza kwa turaba SK equipe yitwa Real do Madrid kuba ishise kuri no rukino rwa gatandatu beza ko bigenda gute n'urukino vuga abasore ugiye ko ruraba Atletico do Madrid nino equipe yitwa Real do Madrid abantu bavuga bati n'urukino uvuga ngo ni derby nuvuga i Madrid igiye kuri kiraba abantu benshi bavuga bati tukiza kuba turaba urukino uvuga ngo ruza kuba rukomeye hagati y'ama equipe abiri Atletico do Madrid nino equipe yitwa Real do Madrid Houston mu rukino rudasanzwe kanatsinda benshi biteze cyane kubona ati mbese Real do Madrid ihagaze gute mize gute kandi kanatsinda na benshi bifuza kubona ati abakinyi 11 batangura mu kibuga baza Xabi Alonso we ubwiye ku gitece we yemera ni bande kubera yuko mu rukino ruzomusaba gukoresha babakinyi abona ko yemera bashobora kuza bakamuha umusaruro mwiza atari rwa rukino ruzomusaba kumanza gupima ngo nakameze uko ngo nakabimeze gute muri rusange rero twiteze kubona abakinyi 11 Xabi Alonso yemera kanatsinda uno munsi umukinyi twovuga nkasa nk'uri mu mvune wenyene bigoye ko twoza tukamubona Nuno Trent de Jong Alexander